uyu munsi twatera iteka ryo kuba ngaha kugira ngo twongere tumenyekanishe ko tukiriho ntitukiri babandi bavuze ko twababajwe nuko tutaronse ubushimwe. L'objectif principal yari iyo kugira ico dushitseko. Objectif principal yari iyo gushitsa amaproje yacu y'uno munsi. Uno munsi rero nateye iteka ryo kugira abavukanyi beza, nagira ngire ko ndaba presenta mu vyubahiro vyanyu, muhaguruke muze. Nukuri mubakomera amashi menshi cane gose. Ni intwari, elles sont trop fortes. Ni beza nkuko mubibona, ntibari gutorwa batari beza, baraciye bugufi, barumvira, barafise ubwenge, barakerebutse. Ni intwari zikomeye cane gose. Malheureusement, la deuxième dauphine n'est pas là. Nkuko mubibona ni première dauphine yitwa Imana Keti Merveille, mukomera amashyi. Hama uyu nawe ni Miss Populaire yitwa Habimana Clara Kani. Deuxième dauphine yafatiriwe n'ibintu by'umuryango nawe yitwa Adélange Nicole. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute? Murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minosha, nko mubibona ndaberewe kubera ndi kumwe n'abakobwa beza cyane, ni Sabani nabigeme bangoma. Murameze neza? Turameze neza Minosha. Na mademoiselle hari ameze neza? Komeze neza. Wengira ucubagirira gute? Igituma nuko agwaye mukabona tutayaze tugize iki aragwaye, murabizi yuko amagara ni nk'ivyuma ntibisezerana. Reka dore kuri Miss Ngoma. Anna, agacerere warumazemwe imisi, ibi bintu tweretse nivyo warumazemwe imisi? Urakoze, nta gacerere nari mazemwe imisi, ahubwo nuko mutari muherutse kutugana ngo mukurikirane ibikorwa dukora. Yego. Tugire objectif y'histoire. Objectif y'histoire kwari gupresenta icese ma projet yacu, donc projet yacu ego kwari kuyipresenta icese kugira ngo tugururire imiryango wari we wese ashaka kugira icyo dufashije muri izo projet, cyane cyane ko zigamije iterambere ry'intara hamwe n'igihugu. Reka ndabakeze kura ko mu ba Miss bose bo mu ntara baba baratoye Miss Kugasaka, ndibaza ko ari nawe yakwambitse yaje imbere yawe. Hari aba Miss benshi twagiye turaduga ruguru tugiye mu bintu, ariko mwebwe nimwe mwenyene dushoye kubona mwagumye mukora marwe yuko mwahuye n'ibibazo. Ingufu mwazikuye hehe Clara? Mwazikuye kugira mushoye gushikirwa na bijye bibazo ariko mugumane ibi novuga gute icyimviro cyo kuguma mukora? Inguvu cyane twazikuye kumwene twagize ubumwe hagati yacu ko turi bane ko twari gushobora kuba twaratowe ariko ugasanga ntitwumvikana. Murabizi ibintu by'abakobwa ko bigoye gose. Twaciye tuja hamwe tumara turumva kumwe dushaka gutera imbere, tuduronka inguvu nyinshi kubera bigaye ibintu byabaye. Atseka tubereke twege cyo dushoboye. Mwerekanye ama projet yanyu, muratwerekana ikintu bon novuga gute inzu nziza cyane no kwita ko ari salle, niyo mwavuze ko ari salle, inzu iboneka yuko ari inzu izoba sabwa amahera menshi cyane. Kijya cyiyumvire cya mbere twumvise aho mwagikuye, hama ubufasha muri baze ko muzobukura cyane muri nabwo. Mu bisanzwe abantu b'Igitega barakunda intara yawe, nabo Burundi bwose barakunda igihugu cabo. Intara iteye imbere n'igihugu cyose kiba giteye imbere. Navuze ko ari ukugurura imiryango ku muntu wese ashaka kudufasha icyo cyo cyose. Ego uwari we wese iyo salle nkuko mushobora kubibona kuri TV. Bihaje kwanze izobatwara amarangana gute muravye icigwa c'amahera isaba? Ivyo sinobivugira ngaho umuntu nagira abashaka ubufasha mubabwira. Ni sawa, amahera si menshi cyane. Umuntu wese ashobora ashaka kudusapotinga kuri iyo salle arashobora kugira icyo aterereye. Hama ikindi naco si salle gusa, ndi umu designer, umu architecte, murashobora kungana icyo ari cyo cyose
co kubaka ari inzu appartement ari resto ari ikintu cyose wifuza kubaka urahawe ikaze. Hari ikibazo ngira mbaza ariko ni ukunguko arico nari guhera ko ariko mumbabarira ndashaka kumenya ubu ababigeme bangoma bari mu minwe yande. Abigeme bangoma turi mu minwe y'Imana. Nagize chance namyishimira cyane aba ba sister banje. Nagize chance yuko banyemereye tukagira ubumwe tugasenyera ku mugozi umwe tukagira urunani rw'intamenwa. Niyo force yaduha donc nivyo byaduhaye force y'uno munsi nivyo byaduhaye inguvu z'uno munsi kugira ngo tube twarashitse no kuri bijya byose twaberetse twahabaye ama activité menshi twakoze turamaze no kugira ama enseignement na guverinoma yabivuze ko twari turi mu mashure mu kwigisha abana bari muri chômage tubankoraje ukuntu bashobora kwitwara neza muri vacances. Ivyo byose ni bwa bumwe hamwe n'Imana cyane. Reka tubaze Clara mu mazi imisi munaboneka mu bintu byinshi ibintu nabonye nagiye mbona musigaye muri n'abajournaliste. Iyo mpano nayo byagenze gute ko musigaye bafise YouTube channel y'aba bakobwa kandi barabishoboye cyane. Yari yavyibagiye kandi muyifrequente cyane. Ndashaka kumbwira ibyangabire byagenze gute bijya navyo mwajinjiyemwe gute. Bon, je nka jewe ndabikora comme divertissement ibintu binjohera gose sanga n'umuntu akunda kuvuga kandi abajournaliste nabo usanga bafise akantu nkako nkako bagafise ndabakunda gose jewe ndabikunda nanje ibindimwo kandi byahuriranye n'abagenzi banje abyo barimo ni ibintu bituryohera gose cyuko turabikora cyane cyane kuganiriza abantu batandukanye. Murabigeme ba mbere batumirwa cyane mu bintu byose no kurusha Miss Burundi muri uyu mwanya murafise ukuntu murahura n'abantu batwara ibintu bitandukanye muri leta biva kuki cyane cyane ikintu cyo bivako nuko gouverneur yashoye kutwerekana imbere y'abantu kuva le 1er mars sinzi ko nihenze akatwerekana imbere y'abantu donc abantu barabona yuko tutari twenyene turafise umuntu ari hejuru akadufata ku mugongo kandi namwe mukavyitwaramwe neza cyane. Akajambo kanyuma mubwiye abanyagitega tugire Miss Ngoma nigiki wumva wabwira abanyagitega na cyane cyane kuri bijya bintu waberetse twavuze inzu gusa ariko haro n'ibindi byinshi birabazo bibona mu mindset. Ego murakoze cyane nagira munganire Clara bore kwanda bicishije kuri TV online yawe turafise iyo channel ya YouTube ni yabigeme bangoma apa yo kubaganiriza ni no kumenyekanisha ibikorwa byacu ama activity dukora aho tuba twagiye. Ego murahawe ikaze cyane mugende namwe mugire subscribe kandi munayifollowing. Afite cyo kibazo nakibaje ko nabonye umengo ni mushaka kuyibabwira kandi nasanze mushoboye. Ikindi naco Miss Ngoma n'umuririmbyi ivyo navyo nyene nabimenye no muzi nshaka naho nyene aho bashobora gukora indirimbo zawe. Bon ndasohora indirimbo ngo DJ kuri YouTube. Ego mugabo espérons bientôt ko zizosohoka hama ma projet imwe ifise ama domaine ane ma domaine hariho agriculture na élevage hariho santé hariho tourisme hariho na entrepreneuriat muri entrepreneuriat hariho couture art na vannerie ivyo byose bizokorwamwo ibintu bituma tugira developer iyo donc iyo tourisme kuko bazokora ibiseke inkoko turonse opportunité yo kubyexporta hanze ça sera une opportunité à part le business c'est aussi le tourisme abantu bazokifuza kubona aho hantu ibyo bintu bikorerwa. Ego rero murahawe ikaze cyane si umunyagitega gusa n'uwari we wese ifuza gushigikira umujeune umumisi w'igitega uko nyene mutubona turi team twitwa abigeme bangoma hama twaba dufise umugambi witwa Fetrade mukomeje kubibabwira. Ego murahawe ikaze cyane hariho iyo chaîne y'abigeme bangoma hariho Facebook hariho Instagram hose n'abigeme bangoma na Twitter uzogira ico aterereye iciyumviro uburyo n'ibindi soyez le bienvenu. Mugani imbe Gitega murabe nta kintu cyo kwigabanya ndafuye kwanza avaye gusezera umugisha ndafuye avaye gusezera nashaka kubwira abantu kwanza ikibazo kindi kimwe murambabarira imbeho kiramvugisha ndashaka mumbwire umwaka musigaje umwanya ungana gute kuri kuba muri amba Miss
oya kubera ko mwagize ibintu bikeneye umwanya munini si ndabirukanye musigaje umwanya ungana gute mwaka waraheze mu bisanzwe ndabibukije babakureho bimeze gute mu bisanzwe umujene atogwa kugira serukira abandi no kugira premièrement parvenir gukora iciyumviro ciwe rya projet rero baba bamufashije kugira intango ya projet yiwe ego nimba ari ibintu à long terme mwabonyemwo c'est turiko dukora intango ego turiko dukora intango turiko dukora fondation nziza ubunya kugira ngo igihe tuzoba tutakiri abo bamisi quand même turi abamisi ba première édition ico nikizovaho ni kuvuga mwebwe hageze muzoca muhereza abandi atisigara muri ubaka namwe no twebwe tuzobandanya ama projet yacu hama kandi nabo baje bazanye ivyimviro bishasha tubafashe kubandanya ivyo kuko byose bizana iterambere ry'intara yacu bikazana iterambere ry'intara y'igihugu rero ivyo vyiyumviro ni vyiza ko byama biba renové bikagwira ikindi gihe tukazasanga dufise batoyi bacu ukunganwe ruzogenda rurakurikirana yego ije nzabiragera urubu bivuge yabivuze ntuzishiremo reka tubashimire mwakoze cyane merci beaucoup reka tubashimire namwe bwe mwaduhaye umwanya wo kuturaba hama muko mubibona baciye ubwenge ni beza bararenze niwe mwigeye murabibona nabibabwiye ko agwaye nico gituma twamirengeje merci beaucoup turabakunda cyane ciao my image rero ikintu kinini ngomba kubavuga ko nibo bagize ivyo byose tumaze kubona yuko twatereranywe badashaka kudufasha badashaka ko amaprojet yacu yavansa navuze ati reka ndaba propose ikintu ko twoja hamwe kandi baciye bemera ca turaja hamwe tuca tugira umugwi w'urukundo n'ubumwe nivyo bitugejeje hano uno munsi byaratugerageje cane gose twarasohoye lettre hama iyo lettre iravuga ko amajambo menshi ba démissionnaire bacitwa ba misi byinshi nyene bigoye ariko ikintu gikuru kubera ukuntu twari twagize ubumwe n'urukundo hagati yacu byaradufashije bidutera guhindura izina ntituzogume twitwa ingoma event ariko ca twitwa abigeme ba ngoma twari batwenzi twariyumviriye objectif yashatse gushikako yari iyo guteza imbere akaranga k'igihugu cacu cyane birimo no maprojet yacu tugira ko dushimira umuntu yavuye mu gishora yaserukiye abandi batimbo na mukomera amashingu y'uga muri ico gihe rero twiyumvira ku ngoma umwigeme w'Igitega yitirirwa ingoma umva bica bimenyekana hose ko ari uw'Igitega rero ubu unya nivyo ukupe importe ivyo ari byo byose ariko ubu twitwa abigeme ba ngoma turi n'abamisi b'Igitega byose ndibaza muca mu bitahura rero Imana ibahezagire gose mubandanye muryoherwa bandanye munezerwa ugira ibihe byiza murakoze cyane bakomera amasimensi bakiri ngaha nyene baza mubongera amasimensi ndayumve ayo masarasare make tubongera amasimensi nuko uyu yitwa Habimana Clara yatsoye nka Miss Popularity uyu yitwa Niyera Anna yatoye nka Miss Ngoma uyu yitwa Bigirimana Keti Merveille yatoye nka Première Dauphine muri Miss Ngoma uko mubabona uko ari batatu uko mubona baberewe bose bambitswe n'uwitwa Mico Fashion Collection wubahwe cyane urasaka kuberwa urasaka kwambara neza urasaka gusa neza imbere y'abantu egera Mico Fashion Collection kugira ngo nawe ube mu bandi bambara neza uzokwambara impuzu bavuge bati ahantu yambarira uyu niyo Miss Ngoma yambariye niyo Première Dauphine yambariye niyo na Miss Popularity yambariye subira kandi mubongera amasimensi
ariko Miss akiri ngaha asanzwe ari ambassadrice wa GTT. Ndashaka yuko agira icyo avuze kuri GTT. Hari abantu batazi GTT icyo ari cyo, araza kudusigurira maze ibintu bigende neza. Niwe ambassadrice wa